Diaspora idasinzira. Nagira mbanze ndabakengurukire imbere yo gutera intambwe iyo ari yo yose ku mutekano ntangere rubwira n'ubwitonzi mwerekanye cyane cyane mwebwe mwateguye no matora. Nshimira na timu twakoranye kugira ngo dutegure no rubanza. Ndagira rero nkenguruke bimwe bivuye ku mutima. Iki cizere mwanteye, iki cizere mwangiriye sinzogipfusha ubusa. Nagira kandi mpumuriza abo bose bo bafite umutima uhagaze. Abo bose bo babiyumvira ko hari ngorane. Oya, nta ngorane zihari. Uwo wese yibaza ko hari ikibazo cyari ikinyene. Ikadi yari iyi. Ndabasavye rero bana ba community bavandimwe nshuti mutekane. Mutekane twubake community, twubake diaspora ndundi idasinzira. Iki cizere mwangiriye kugira ngo mpagararira abarundi bose bari muri kino gihugu cya Zunze Amerika. Nimwe mwacigiriye. Nagira kandi nshimire umushinga ntahe Nixon twahiganwe. Ngira ngo yabonye ko twahiganwe tudahezanyayo. Kandi kanatsinda tubene mugabo umwe. Tuzokorana muri vyinshi, ntabwo twahujijwe n'aya mahiganwa, dusanzwe tuzinanye n'umuvandimwe. Ngashimira rero aba bavandimwe bemeye uko twishira hamwe kugira ngo tuzokorane kino gikorwa gihambaye. Aya n'amabanga hambaye. Kubera ko tugiye gukorera diaspora kugira ngo Burundi bwacu impetsi duhetse twese ihabonera koyoko. Ivyo je sinzobikora je nyene ngo ndabishobore. Ni igikorwa canyu. Ariko ngira ngo umuvyeyi wacu ambassadeur yakuyeho amakenga. Abantu benshi muvise diaspora bagira ngo ni migambi, bagira ngo ni biki. No. Ubwo rero nagira ngire ko ndabereka abo tugiye gufatanya kurongora muri executive. Novuga ko wa mbere umuhanuzi wa mbere mukuru n'uyu umugore wanje mwiza nkunda. Uyu ni washoboza hose. Izi ntambwe zose ngera ko ni wazingeza ko kubera amura hafi muri byose. Uru ntigwa rugamba goroshe. Ariko yampoze hafi. Bikageraho mba mwenga ntibikunda kanya nkuraja. Gaca ngaruka rero ku muvandimwe Emmanuel. Uyu muvandimwe duhuje imigambi mwavyumvise. Duhuje imigambi kandi tuzokora muzoshima. Ego. Mwakoze kwihuza nacu kugira ngo tugire ico dushikana ku Burundi bwacu na diaspora yacu. Ndashimira uyu nawe niwe secrétaire, uyu ni vice president, uyu ni secrétaire. Nkamushimira cyane gose kuba twamuteye akamo. Abazina yiwe ni Denise Manirakiza, numwigisha. Hanyuma uyu nawe ni trésorier, n'umubankier. Twize ibintu bimwe kubatazi ivyo niga. Jewe ndi muri administration, business and public administration. Ndi umusenior, ndarangiza mu kwezi kwa gatanu. Hanyuma uyu musangira ngendo nawe w'intahemuka w'imisi yose ni amazina y'umushinguzi ni Christophe Ntakirutimana. Ava muri New York. Uyu ava muri Ohio, n'uyu ava muri Ohio. Hanyuma kubazi Freddy umusangira ngendo w'intahemuka nta kundi vyogenda uko vyogenda kose. Uyu nawe n'umuvugizi wacu. Freddy Nzeyimana. Iyi rero niyo executive igiye kurongora diaspora America, Ope America. Murakoze. Amashi menshi muduge hano hejuru mugumeyo. Wewe ntacyo, wewe turaza kuguhamagara hageze amafoto. Wewe turaguhamagara hageze amafoto vyagira duga.
nawe tubwire nyarutsa kuko hadafite iminota 5. Sorry. Agomba mfate kano kanya nshimira abantu bose mwashoboye kunyizera kampa amajwi nkuko nari nabasabye. Imana ibahezagira. Hanyuma muri make jewe ntabwo nzanye imigambi, jewe sishinzwe imigambi tugukurikira iyo bazaba baduhaye. Gusa jewe icyo nshinzwe kandi nakomeje kuvuga kazi kiwacu nako kuranforsa amategeko, kumakinga sure ko amategeko ya diaspora ariko arakurikizwa hatarenzwe ko na rimwe, kumakinga sure ko abayobozi ba diaspora bari gukora uko bikwiye. Hanyuma kandi nkuko nakomeje kuvuga kandi umutungo wa diaspora natwo dushinzwe kukontrola, tugomba kumenya ibisohoka n'ibyinjira n'amari n'ibyakoze navyo tukabimenya. Ivyo nivyo twebwe dushinzwe. Murakoze. Nagoma ndabamenyeshe abo ngiye gukorana nabo. Nifuje gukorana cyane hafi na President Nixon. Niwe nashatse aba visi wanje. Hanyuma sekretere nagombye kwaba Bishop Jean Bosco. Trésorier akaba Bishop Valentin. Hanyuma umuhanuzi akatubera Madame Ladistine. Once again nagomba shimira abantu bose bashoboye kunyizera mukaduha amajwi. Ivyo nivyo bikorwa tuzokora kandi turabifitemo umenyere, tuzobikora nk'uko mirifo. Nixon ava mu ntara ya Washington, Bishop Valance ava muri Arizona, hanyuma Bishop Jean Bosco ava Pennsylvania, na Madame Ladistine ava New York. Merci. Muduge hariya hejuru. Charles tunyarukirize. Ego amahoro ndabaramukije. Reka ndabashimire mwese abantu banyizeye bakantora. Byukuri rwa rugamba rutoroshe. Umwama bahezagire kuba mwanyizeye. No kuvuga yuko kugwego njejwe mwanyizeye mukantora nk'umuhumure, naho mbona ko ndi mutonya mugabo ndafise byinshi nshobora kugira gute, nshobora guhanura. Subwa mbere cyangwa subwa kabiri igikorwa nk'iki ndagikora, nagikoze henshi yatandukanye. Nizera yuko ibikorwa bigiye gutangura guhera no munsi, aho hazoba hari kibazo hose nzogira gute, nzohanura kugira ibintu bigire gute bigende neza. Murazi yuko ibikorwa bitari mu buhanuzi bica bigenda nabi, ibintu byinshi byagiye bipfira ku buhanuzi, abahanuzi babi bagiye batuma dusubira inyuma. Rero nizeye yuko ahagiye haba amakosa hose narahabonye kuko nari muri byinshi. Rero ndabijeje yuko tuzokorana n'inzego zose zatowe mubona hano kugira dushobore kugira gute, dushobore gushira ibintu ku murongo. Rero nagomba ndabasabe imbabazi kubera yuko byasobanura abantu 14 ntibyokunda muri no mwanya kubera yuko bisaba igisata kigoye kandi bisaba kwiyumvira ukoresha ubwenge. Rero byoca bigorana cyane kugira nshobore kugira gute, nshobore guca ndabatora, nshobora gusanga nihenzo ugasanga ejo dusubiye mu ihumbi. Rero nagomba nsabe abo nagerageje kwiyumvira ko mbona ko twokorana, nagomba ndabasome ariko nkuko nabivuze nzoheza ndabatangarize vuba uko tuzogenda dukora n'inzego kuko byoca bigorana abantu 14 muravyumva nanye kugira usho kubapanga muri no mwanya bica bigorana. Ego uwa mbere ni Viateur
ndi kuri yo nimbaho yoba ari yoshika hano. Hama uwa kabiri ni Kwizera Fifi nawe nyene yoshika hano. Hama Ernest Nihora imbere nimbe yo bari hano yo. Hama hariho Juma ndi mubandi nawe yoshika hano aho tuzogira gute tuzokorana. Hariho Jeff Nzobigeza yoshika hano. Hariho na Waires ni ukuri. Hakabaho na Antoine Nduwimana nawe nyenda musabe ashike hano. Hariho na Nihora imbere Tilford yoshika hano. Hakabaho na Christophe. Hama Suzana ashike hano hamwe na Fabiola na Ernestine Hakizimana. Okay, sawa. Nukuvuga harasigaye abantu batanu kumbure nzogira gute nzokwiyumvira kugira twokorana. Hama vuba nzobe batangariza kugira mubibone ndabigaragaze imbere y'amaso yanyu. Hama mugira aho muba mubahwe murakoze. Amashimeshi mugiye none rega ntimugenda mwebwe nimuguma hanyene mutonde nyene mpaka ukunyene mutonde ahanyene imbere mutonde nyene tonda tunyarutse. Muri rusangi twateza kwa twavuye ngaha saha zibiri. Bene kino kibanza baguma tubwira ko twacerewe. None rero kwa kubakeza ambasaderi ni waza kuvuga akajambo ka nyuma. Nagomba turangize niki gikorwa. Igikorwa nibaza ko atari kibi. Hari abantu tugomba gushimira. Oya sinavuze ko ari conflit d'intérêt mugabo abantu bose jamwe nimba bagushize muri komite ntacyo. Urumva ngo kubera ngo ari mu rwego rw'isi ngo ntiyoza mu rwego rwo muri Amerika ngira ibaza ko wari utoye. Oya uru ni sawa, Amerika ni sawa. Jamwe ko ni wacu. Jamwe ntangorane. Hanyuma rero nagomba ndangize ubwa mbere kugira ngo kino gikorwa kinyaruke. Hari abantu ngomba gushimira. Hari abantu ngomba gushimira bimwe by'umwihariko ndabinyarutsa cyane. Nababwiye yuko twatanguye urugamba tururimwo tuzorukomeza mpaka turutsinze. Dutegeza guterana intege. Uwo wese akora gato kanini tukamushimira uko dushoboye. Ubikora cyane tukongereza. Ubikora buke buke tukamutera intege. Hari abantu rero ngomba gushimira. Kandi bindabigirana mwe muhagurutse nimuhaguruke kugira mumfashe gushima. Kandi abari kure mwegere ngaho imbere mumfashe gushima ndabereka igituma ngomba gushimira abantu. Abantu nshimira bari mu mico itandukanye. Mugabo nshimira n'abantu bazi icyo bari bazi n'icyo bagamije. Kandi bahura n'ibibazo ku munsi mugabo ntibacike intege. Bagerageza bakarondera ubwo bumwe bagahura n'ibibazo mugabo bagakomeza. Abo rero nimwe ngomba gushimira. Imbere yo kumvuga byinshi rero nipfuje cyane gushimira cyane gose nyakubahwa ambasaderi w'u Burundi muri leta z'ubumwe za Amerika. Mumukomera amashi cyane. Uyu mwubahwa ntasanzwe. Nimba twaragize ibibazo byinshi muri kino gihugu kandi tukagera aho tudashobora kubiterura umuti. Nuko n'abagiye baradutwara bamwe muri ubwo buserukizi batagiye baragira uruhara bategerezwa kugira. Mugabo umuserukizi dufise no munsi aramaze kwerekana neza ko aho turi ni habari ivyiyumviro vyacu n'ivyiwe birahuye. Ko twubaka ubumwe, urukundo, iterambere mu Barundi bose tukagwanya akamwana wa mama. Mumwongera amashi cyane. Nyakubahwa ambasaderi reka nsaba mwe mutonde neza ngaha aye. President ingwi n'imbere wewe.
aba president gusa nibaze ngaho imbere president ngo nundi president w'ubwo gwego nicegera n'ivyegera byanyu nimuze abo bato nk'ivyegera nibaze manuka nyarutsa hariya ko mutanyaruka nimunyaruke good bamwe rero muduge aba bangahe baduge wowe cegera cyawe ninde icegera cyawe ninde nturamutora okay ntacyo bamwe nibaduge hejuru duga hejuru mwebwe nyemerera mwebwe ca muduga hanyene ndabafasha kuduga ndabafasha ufata uwo mwahigangwe niwe vice wawe naze rero ngaho nakwegera manuka chef wowe uri vice w'umuntu egera oya aba ngomba ko baje imbere mwe muraduze oya bamwe nibagombe bagume ngaho ngomba gusaha yo space nyarutsa tugomba gufata ifoto nyarutsa bano bantu ja ku ruhande mwebwe ngomba baba president aba bato bari baja imbere ja ku ruhande mwebwe igira ino igirayo egira inyuma rero mwegere iyi wumve ko washize ukuguru ku ntuzeho wumve ko ukorako igira inyuma nyarutsa mugiye aha ntiyabakwira muri babiri nibiki mwebwe nabwiye mugume ngaho good job nagomba rero abo ba president muze le president mumfashe your excellence mu cyubahiro cyanyu mutera intambwe muze ngaho imbere kuko umwanya uratugora hanyuma wewe dusomere Certificate of recognition presented to HE Ambassador Jean Bosco Varege. In deepest appreciation for your unwavering commitment, active participation, and steadfast support of the Burundian diaspora in the United States, your dedication to unity among Burundians abroad, timeless advocacy for interests of Burundi and its citizens, and your continued efforts to strengthen the bonds of brotherhood and national pride have left an unendable mark on our community. As the ambassador of Burundi to the United States, you have gone above and beyond your diplomatic duties, becoming a champion for unity, collaboration, and progress. Your leadership has been a beacon of hope and powerful example of patriotic service. With a profound gratitude, this certificate is awarded on behalf of Burundian diaspora worldwide. Semyon Deragije. Consistent participation and steadfast support of Burundian diaspora, your dedication to unity, collaboration, and empowerment of Burundian abroad has made a meaningful and lasting impact on our community. Your efforts to promote solidarity and strengthen the bonds between Burundians in the diaspora exemplify the spirit of togetherness that we strive for. With deep gratitude, this certificate is presented on behalf of Burundian diaspora. Semyon Deragije. Kubera umwanya kandi uri umusirikare akomeye w'igihugu cya Amerika ukaba ari umurundi dutera iteka umuntu tumwe kugira ngo tuce dukomeze. Tugira amahoro.
tugira amahoro n'agateka ku Burundi. Nyakubahwa ambasaderi aserukiye igihugu cy'u Burundi ngaha muri Amerika, nyakubahwa userukiye diaspora ku rwego rw'isi, banyakubahwa bashinga ntahe bapfasoni n'ugwaruka turarufise, tugira amahoro. Nkuko babivuze kenshi, ndi Majoro Yves Ngenzirabona, uko nitahura ndi umunyamerika afise amamuko mu gihugu cy'u Burundi. Ndabivuga gutyo kubera ko mu mabanga njejwe mu bikorwa nkora sinemerewe kugira ubwene gihugu bubiri, ariko ndazi yomva, ndazi ko ndi Murundi. Twama turabivugana kenshi na bamwe harimo nyakubahwa ambasaderi, abandi baserukira ibihugu byabo canke bavuye mu bihugu byabo baremanga bakavuga ati mvaha, mu byo bakora byose ntibihakana yo bava, ariko kenshi usanga bamwe binyegeza kugira ntibamenyekane iyo bava. Ico ntigikunda. Aho uja hose iyo uvuze barumva ko ururimi rutandukanye. Ikintu ca mbere bakubaza uvahe. Niyo mpamvu rero tukwiye kuba proud nkuko tubivuga ngaho, tugiye kugira agateka kiyo tuva. Benshi muri ngaha iyo tuva ni mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Kubw'ivyo ndashimye ivyakoretse ngaha byose, ndakeje abo bose batowe mu mabanga batowemo, kandi n'abari ngaha kugira tubibone, turabe neza ukuntu byaciye mu muco, ukuntu byaciye mu mutekano ntangere, tube icyabona cy'ibyabereye ngaha. Tuve ngaha ngo tugenda bari twe tugenda turavuga ngo ibyabaye, ngo ibyakoretse, oya. Kandi sabe abatowe nkuko dufise umwanya muto, reka nkoresha uko mukora uko mushoboye kugira ntimuraba bari ngaha gusa. Nabo bose batashoboye kuba ngaha, twese turabana b'u Burundi, kandi tugomba gukora ibishoboka kugira duserukire igihugu cyacu cy'u Burundi. Kubw'ivyo uwitwa umurundi wese, mwoba mwankana, mwoba mukundana, mwoba mufise ibyo mupfa canke mudafise ibyo mupfa, muhuzwe n'ijambo rimwe gusa ryo kuba muri abarundi. Aguserutse kuri umurundi nawe ari umurundi canke abarundi kazi nabo ntitubibagire, mwumvirize, ntumwegere kure, mwiyegereze kugira ibyo mukora byose mubikorere hamwe. Mugiye murumva amajambo mukagomba kuca abandi mubitandukanya, ntaho tuzoshika. Twese turabana b'u Burundi, nitwashira hamwe, nimwashira hamwe, ibikorwa bigakoreka muri diaspora itasinzira, ibintu muzobishikako. Kwa ico novuga gikuru rero, ntitwitandukanye, twishire hamwe, twumvikane, tugire urukundo nkuko dufise ambasaderi aduha inguvu. Nkuko Samuel yabivuze, hari benshi bagenda bitandukanye n'abantu, ariko kubera inguvu abishiramo, agakunda abarundi bose, agakunda Burundi, murabona ko natwe twitaba tugaseruka tutinyegeshe. Kubw'ivyo tugira amahoro, tugira igihugu cyacu cy'u Burundi. Merci. Turanyarutsa rero kubera umwanya, hari umuntu hava yugaruye mugabo yambwiye ngo barugaye. Dufise urutonde rw'abantu nka 230 twagomba gushimira kubera ko twabanye mu bihe bitandukanye kuva kera. Hari umuntu kuva akigeze muri Amerika aguma agerageza kurondera ubumwe, urukundo, agahura n'ibibazo agasubira akabandanya, akagwa akavyuka. Abo bantu nabo gutera intege. Abo bantu rero twagomba kubashimira muri rusange. Ndahamagara izina, umwe wese acaza atora certificate, afata n'agafoto kanga excellence ambassadeur. Ndabasavye muze ngaha muwa mukoze mushire ambassadeur neza ngaha
uja hiyo aje hagati yanyu oya ingo nga sinda gukuyemo nimwegerane egerane gatoyi anje igirayo gatoyi good okay nibaza yuko umuntu mpamagara acaza acafata agafoto ngaha acagenda turaza kuvuga aba bantu tubashimira message za kubirimwe kuri bose uwo tugomba gushimira mukomera amashi cyane Pascal Munyundo mukomera amashi gose hera hariya uramutse bajya abandi ucuruza ntangorane kubera ko wewe uri mu bantu dushimira cyane turaza kubigarukako nyarutsa tugire ko mure turaza kubinyarutsa ingonga tukaguhera nka imbere ya ambassadeur dufashe kuba kano kantu ifoto Freddy Nzeyimana. Freddy, okay. Okay. Turabashimira aba nabo turaza kuvuga ituma tubashimira turaza kubigarukako donc ingonga tunyarutse ifoto ngo bamusabura na ambassadeur komsa ibikorwa byanyu avance kuri mugume ngaha bompa muce muguma ngaha mutonde haja kugira dufate ifoto Francis Minani anyaruke certificat amajambo ariko nawe amazina afite atandukanye nise twashimira ngo nyaruka Francis from Kenya tubigebe kugira ngo umwanya tuvuge ukore ufate ifoto na ambassadeur okay good merci beaucoup sawa Ernest Minani. Ernestine Minani arihe Nigo nyaruka amagara kurikiye nyaruka Mugabihera Aimé. Mugabihera Aimé. Ingo Patern Hicha. Bamvuga inyumva Eric. Bamvuga inyumva Eric. ayo majambo simami kandi Eric Ama Jeff Nzobigeza. Jeff is here. Oh, Jeff. Sashari Kavamahanga. Zakaria Kavamahanga itarigaha. Sinzi ko ari ngaha Zakaria. Zakaria ngo byinshi ko muri umunyamateka wengere Ernestine Minan. Nijyo riri ko ngaha. Aronka zibiri. Iri gwawe nanda ikwivye. Sorry. Okay. Jean-Marie Kagabo. Ama Suzanne Duwayo.
Fabiola Hakizimana. Fabiola. Angela Niyonzima. Oh, sorry. This is yours. And then Angela. Okay, Charles Savyumva. I think that's you. Savyumva, sorry. No. Uh-oh. Violet Jonathan? Violet? Sorry, I mispronounced her name. And then Hakagia who? Space Caritas na Hokagi. Oh, and this is. Merci beaucoup. Hariho izindi ntabona. Simeo ari he? Simeo yagiye. Simeo ibintu byanje wabisize. Sawa ntacyo. Hariho abandi bantu dushimira, ariko urumva abantu naha icyo gikorwa habaye aga probleme. Bara abantu 30. Mugura abana abantu ntibakwiye hari abakeyi babuze. Abo bakeyi ntacyo turaza kubashimira. Tuzobarungikira ayo ma certificate hanyuma bizobafasha. Mu majambo make rero twashimira abantu mwese mwitanze mukaza muri kino kibanza. Mwikomera amashi cyane. Mwese ntimworonka ama certificate. Hariho abategerezwa kuyaronka. Mugabo abona tunyigikorwa vraiment ntibakinkoreye neza, ariko nta kundi nta indi option mfise. Ntacyo urubanza ntiruheze, tuzobibuka no hanyuma. Ariko izo twabakoreye tuzozibarungikira. Abatazironse ntacyo. Setagise kubashimira mwese ingene mwitanga n'ingene mukora. Ni kwijambo rya ambassadeur rero tuca turangiza kino gikorwa. Nyakwa ambassadeur, mu mwanya muto uvunaguye muvuga akajambo ko gusozera. Mugabo aba bantu bose baronse ama certificate, baronse certificate zivuga ibintu nka bimwe. Muri mwebwe hari abantu bari gushimirwa vraiment. Mugabo urumva chafu ndabavuga amazina. Nari kubashimira ariko babinkoreye nabi ntacyo nzobashimira hanyuma. Mwese muri ntore mukora neza, mwese muri beza ariko bizogenda neza. Basomera ibiri ko kwiki kintu muze. Basomere bamenye ibiri ku ma certificate.
Certificate of recognition presented to, in heartfelt appreciation of your unwavering commitment, consistent participation, and the steadfast support of the Burundian diaspora, your dedication to unity, collaboration, and the empowerment of Burundians abroad has made a meaningful and lasting impact on our community. Your efforts to promote solidarity and strengthen the bonds between Burundians in the diaspora exemplify the spirit of togetherness that we strive for. With deep gratitude, this certificate is presented on behalf of the Burundian diaspora. Samuel Ndairagije, President of Burundian Diaspora Worldwide. Thank you. Kugira vyorohe, mwebwe mwarosama certificate mugume ngaho iyi niyo kwande. Ni Ange. Zizane gatoyi dufata ifoto nziza y'abarongozi gusa, abarongozi bonyene mwegere kugira ambassadeur ajemwe muronka ifoto yiwe. Fasha abo bigora gutahura kugira ngo twese buke buke tuzoshikaho tuvyumva cyo kimwe. Ibisiga umugisha w'Imana utubeko reka cyo turangiza no gusenga. Mana data wa twese uri mijuru. Tugwaye icubero gukuri Imana y'icubahiro, tugushima imbabazi n'ubuntu watugiriye guherejo abavuye hirya no hino twese uduhaye kurangiza igikorwa amahoro. Turasengeye abatowe urabaha ubwenge n'ubwitonzi. Urabaha gutahura ko bo bataco bashoboye mugabo bagushiza imbere ko byose bizoshoboka. Ibisiga reka rero kiganza imbabazi kibane natwe twese aho tugiye gutahuka ujane natwe abafata ingendo ujane nabo abazozifate juzu ujane nabo ibisigaye uhezagira abazosigira hano hantu kandi umugisha ubabeko ugiriye neza twebwe twese turi muri kino gihugu ca leta zunze ubumwe za Amerika igihugu cyacu cy'u Burundi umugisha kandi ucise kuvyo watuvuze ko muri Kristo Yesu umwami wacu amen. Mwese rero ababishoboye muduge hejuru tugifoto y'umuryango twese muri ngaha hari abantu batarimwe mwese nimuze tugifoto y'umuryango. Reka ndaguhenda kwa yagize diaspora y'u Burundi wa muvyeyi w'abarundi baba mu mahanga niwe muhuzo w'abarundi baba mu mahanga ni nawe udasiba kubibutsa kwa amazina hacu hatibagira ibumbeho maze ukabakaburira gukunda icya gihugu cyacu cy'amavuko uburundi bwacu bwa diaspora. Diaspora y'Uburundi, Uburundi, ukundisha abandi, ugasha, mukuyagiza byako, mubiyagira amakungu, asobanundi bombigwe, bavugwe hose mu makungu. Ego Burundi ni igihugu ciza, chimicho na akaranga katarangwa handi aha Barundi bakirana neza mundamutso nziza imwiduhuza ariyo gira amahoro ukashika uzohasanga ibyiza biteye amameza abatimbo mu gishora inori bwambarangwe agasimba himakamba umuyebe mu kiyaya c'imbo hari ibibanza vy'iratiro vyiza vy'akaroruhore wohora urara komera kwibanga muvyeyi w'abarundi baba mu mahanga diaspora yacu y'Uburundi. Diaspora y'Uburundi Uburundi ukundisha abandi ugasha mukuyagiza byako mubiyagira amakungu asobanundi bombigwe bavugwe hose mu makungu. Urabwira ko ari igihugu c'imigende itembamwo amata n'ubuki mu misozi igihumbi. Urabwira ko ari igihugu c'ibiyaga vyiza Tanganyika mu kiyaya ya soko y'umukeke tutirengagije indagara zihurumbirwa kw'isi yose
ubabwire dogodogo ubabwire gweru naguhinda ubabwire coha mu kirunda aho inyoni z'amahanga ziza kuruhukira oya n'igihugu c'akayaga keza c'akaroruhore ruraraba niwe muvyeyi niwe twizigiye niwe buraro n'uburamuko bw'abarundi baba mu mahanga diaspora y'uburundi kuno burundi ukundisha abandi ubesha mukuyagiza vyabwo mubiyagira amakungu basobarundi bombigwe buvugwe hose mu makungu uberetire ya misozi myiza ishari ry'uburundi ubabwire ya soko y'umukeke tutirengagije indagara zihurumbirwa kw'isi yose ubabwire dogodogo ubabwire gweru naguhinda ubabwire coha mu kirunda aho inyoni z'amahanga ziza kuruhukira oya n'igihugu c'akayaga keza c'akaroruhore ruraraba niwe muvyeyi niwe twizigiye niwe buraro n'uburamuko bw'abarundi baba mu mahanga diaspora y'uburundi kuno burundi ukundisha abandi ubesha mukuyagiza vyabwo mubiyagira amakungu basobarundi bombigwe buvugwe hose mu makungu uberetire ya misozi myiza ishari ry'uburundi ubabwire he hateza tunyoni ubabwire kavumu na songa ubaratire kw'isoko rya nire ridudubiza i burundi ubabwire ko dufise ibiyaya n'amataba meza urababwira ko ari igihugu ciza inyambo zikamwa ivyuvu vy'abana bakadoha yeah. diaspora y'uburundi uri intwari kanatsinda n'abakugize n'intwari niwe muvyeyi wacu niwe buraro n'uburamuko bw'abarundi kunda uburundi diaspora y'uburundi